Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, familia kwa jumla. Alhamdulillah, kwa sasa kama mnavyomuona mama mdogo tayari wamekwisha kumwandaa, na hivi sasa kwa majira ya Saudia ndio tunajiandaa sasa kusali sala ya Ijumaa, na baada ya sala ya Ijumaa tutamuingiza msikitini mama mdogo na tumsalie sala ya jeneza, na baada ya sala ya jeneza ndio tutajielekeza makaburini sasa kwenda kumstiri ndio huyu ambaye mnamuona hapa mama mdogo. Kikubwa tu ni kuzidisha kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Mama mdogo amekuja ndani ya nchi ya Saudi Arabia kutafuta riziki yake ya halali, kuwatafutia watoto wake, lakini Mwenyezi Mungu amekadiria afie huku na tumzikie huku. Hii ni katika mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna nk'uko mubibonye uyu ni umurundikazi twaberetse kuri runo rubuga haraheze iminsi ishika kuri 5. ni umurundikazi yitwa Mary canke Dada Mary, yitavye Imana ari muri Arabia Saudite, yagiye kuronderayo ubuzima. Ni inkuru yababaje abantu benshi, hano twarayibahaye tunababwira yuko yaragwaye ingwara y'igisukari canke imwe bita diabete, hanyuma birangira yitavye Imana, birangira ashengeye. Umumama nkuko mwavyumvise ku bantu batumva igiswahili, bano baravuga bati yavuye mu Burundi aja muri Arabia Saudite, yagiye kurondera ubuzima, mugabo agezeyo aragwara, hanyuma yanduruka arapfa. Ku bantu badukurikiye, kino bamwishije nuko bagerageje icumviro co kumutahana, mugabo basanze bidakunda kubera ko basanze bisaba uburyo burebure, gutyo rero amafaranga yatunze umuryango kurariha ko ikiziga ngo bamutahane n'ubundi atari bugaruke, bahisemo kumushingura hariya kugira ngo amafaranga bacanze kugira ngo bamutahane, abagira icyo batanga bagitanze kugira ngo bafashe umuryango wasigaye kuko yari afise abana. Birababaje, nta urupfu rutaba, ariko burya
uja kurondera ubuzima ugaca upfirayo, birababaje cane kuruta. Uyu rero asize umuryango mw'ijoro ryakeye, ejo igenekerezo rya 9 niho yashingurwa. Baramushinguye, bamushingura muri Arabia Saudite, bamushingura nk'umumizirima canke mu Isilamu nk'uko mwabibonye. Ku bwanje ati Imana imurose ikiruhuko kimukwiye. Ni ukuri jewe ndashimiye abantu aba bantu bona abanyafrika bagerageza gushigikirana iyo umuntu yitavye Imana, iyo agwaye. Biranashika iyo umuntu agwaye ntarabwe na benshi, mugabo iyo umuntu ashengeye urabona ko benshi igikorwa nk'iki abantu bacitaba bakaza guherekeza, bakaza gushingura, kuba nkako iyo umuntu yitavye Imana bazana kumushingura kuko ntaba ari bugaruke, kuko na wewe utabikora umenye ko nawe uzokenera ko babigukorera. Nabera nigeze kumva ahantu hamwe gusa umuntu yapfuye bamusiganirako kuza kumuhamba. Naravyumvise, naranabibonye kwanza, nabibonye mu ntara ya Makamba ahantu haraho umuntu arapfa mu kibano, umwe wese akaja gukora kure, hamwe agatora isuka akagenda gukora kure, ubundi agaca yigaba kumvise ko naka yapfuye. Nawe icyo yazira rimwe bita ngo n'uburozi. Ariko nawe nyene yarashinguwe, mugabo yashinguwe mu buryo butangaje. Nariko mvuga rero yuko uburyo iyo umuntu ashengeye ugomba kumuherekeza, kuko nirwo rugendo rwa nyuma yakoze kw'isi, ntagaruka, ntaza ngo arabe ngo wamuherekeje, ugomba ute ngaho, ni kazi kawe. Ikintu cyo gushingura umuntu yapfuye turakwiye kugiha agaciro cane, kuko ni ikintu navuga ko kidasanzwe. Nagize nshimira rero abashoboye kwifatanya n'uwo muryango kuja guherekeza. Hanyuma inshuti zanje reka ndabarikiye, ariko ejo mu gatondo ndabafitiye inkuru zitandukanye zivugwa ku barundikazi cane cane bari muri Arabia Saudite. Hari n'izindi nkuru nzobaha ku bijanye n'aba escrow bariko bariba amafaranga abakobwa bari muri Arabia Saudite, kandi vyongeye kugira umuvuduko muremure. Ndabashimiye rero, mugire ibihe vyiza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, familia kwa jumla. Alhamdulillah, kwa sasa kama mnavyomuona mama mdogo tayari wamekusha kumwandaa, na hivi sasa kwa majira ya Saudia ndio tunajiandaa sasa kusali sala ya Ijumaa, na baada ya sala ya Ijumaa tutamuingiza msikitini mama mdogo na tumsalie sala ya jeneza, na baada ya sala ya jeneza ndio tutajielekeza makaburini sasa kwenda kumstiri. Ndio huyu ambaye mnamuona hapa mama mdogo. Kikubwa tu ni kuzidisha kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Mama mdogo amekuja ndani ya nchi ya Saudi Arabia kutafuta riziki yake ya halali, kuwatafutia watoto wake, lakini Mwenyezi Mungu amekadiria afie huku na tumzikie huku. Hii katika mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna